izo station zitatu zigitanga ibitoro gushika kuri uyu wa gatatu muri komine ya Muha, uretse imwe yonyene muri zone ya Nyakabiga ishobora gutangira rimwe essence na mazutu, izindi zibiri zitanga mazutu canke essence gusa. Izimaze igihe kinini muri izo station zitaronka ibitoro zikaba ari zisanzwe zahoze zikorana n'ishirahamwe Interpetrol, ari naryo ryonyene ryahora rifise uruhusha rwo kwinjiza ibitoro no kubidandaza. Mu makomine yose yo mu gisagara ca Bujumbura, amastation ya Mogas atanga mazutu kuva mu ntango zino ndwi. No kuri uyu wa gatatu, imwe mu mastation yayo iri muri zone ya Nyakabiga ikaba yararonkejwe amaritiro 10,000. Ivyo bikazotuma ayo mastation abandanya igikorwa co gutanga ivyo bitoro. Kuri bene amastation yahora akorana n'ishirahamwe ya Interpetrol, bavuganye na bagenzi bacu ba RTNB, bababwiye yuko bariko baragerageza kumvikana n'ishirahamwe Regideso kugira barabe ko boza barakironswa n'iryo shirahamwe. Aho ni nk'ishirahamwe ryitwa MPS rimaze ukwezi kurenga atanima ry'ibitoro rironse mu bubiko bwaryo. Imbere y'ayo mastation hakaba hibonekeza imirongo miremire y'imiduga irindiriye gushikirwa nko kuri station ya Oilex iri muri zone ya Nyakabiga. Uko kandi niko bimeze ku mastation yo muri komine ya Muha, ku yari asanzwe yose akorana na Interpetrol, nta nimwe ifise ibitoro, kuri amwe haraheze n'ukwezi kurenga. Mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura hakora amastation 5 gusa kuri 28 agize ico gice c'igisagara ca Bujumbura. Nayo nyene nta nimwe ishoboye gutanga mazutu na essence carimwe, usanga itanga kimwe muri ivyo. Ku bwa bamwe mu bafise ayo mastation bamenyesheje televiziyo RTNB ko batinya kurangura ico gitoro kubera bohomba bitewe n'amafaranga yo kucunguruza ari menshi. Turarangura kuri Regideso, mugabo lo marge bénéficiaire tumenyereye na numwe yo ikuramo kubera igitoro tukigura Igitega tukaca turiha transport kuja Igitega. Uravye en terme commercial ni gukora turiko turahomba, mugabo kubera iyi crise turimo uri umuntu ushaka ko igihugu gitera imbere korohereza bene gihugu, twe twahisemo kuja muri ivyo turakigura muri Regideso, niyo marge ari noye mugabo turaja ko gutyo entre tarigiye ufise amahera akwira kamyo, marge iraduga gatoyi kubera baca bakurungikira kamyo yuzuye, urumva transport aho iba yavuyemo. Ariko rero uko siko bimeze mu ntara ya Gitega. Nta kibazo na kimwe kihari co kuronka ibitoro ivyo ari vyo vyose, eka mbere nta n'imirongo uhasanga, umwe wese bamuha ibitoro yifuza. Ariko rero ico gitoro ca Regideso kirateye amakenga kuri bamwe. Nk'akarorero kuri bo, bibaza ko leta yoba yahisemo kudandaza ingabire y'igitoro yahawe n'igihugu c'Uburusiya, hama ishaka kukidandaza mu mpisho kuko Uburusiya bwoba bwari bwababujije kukidandaza. Abavuga uko bakaba bafatira ku ibura ry'amafaranga y'agaciro, ari naco catuma abasanzwe bazana igitoro babura uko baja kukigura ku isoko mpuzamakungu. Ikindi kandi nuko leta itigeze imenyesha iyo yakuye amafaranga y'agaciro yo kuzana ico gitoro, mu gihe ishirahamwe Regideso ryo ryemanze ko ryaronkejwe amafaranga y'agaciro na leta kugira rije kuzana ivyo bitoro.